MURIKIRA. Ubuheruka muri MURIKIRA. Amakuru ufise avuga kuri kurarondegwa. Ndiko ndarondegwa nande. Abajeje umutekano. Bagira bagusubize mu munyororo. Yo, ngo kubera iki? Ivyakuru vyamenyekanye. Ndahumiwe. Wewe uri nyuma yavyo. Yo. Vyahavuye bigenda gute? Yo, mbega kuru, ibyo ni biki? Iyo foto ya so wawe uyizukuruye hehe? Iyo yama muri portemone yanje. Mbega mwana wanje atari ukwitera intuntu. Uyirabira iki? Ubika. Ndagusabye wubikureke kunyibutsa umwana wanje ntuzewe. Muya jewe nyoko ari ibintu nkeneye gutahura. Ego. Imana yashimye ko mwiyegereza. Kuzo. Isa yacubyurira gahinda. Bika. Ese umwana wanje ngene yari ntore. Ndabona nyene. Bika ndagusavye mwana wanje nyarutsa. Nyoko. Ibyo mpamagara byose. Umpamagare wabitse iyo foto. Gusubira kunyereka mariko wanje ntagisubira kumubona. Urantonetse basi. Urantonetse. Ya nyoko jewe. Ntakubeshe. Ibiki. Jewe ndiko ndaba ko ari nagashusho kiwe mfise. Wewe ntubona ko mwasa nk'igihahe n'igiharage. Honyene niyo ndakuravye. Je ntabyo mbona. Umva wabibona. Nyoko. Byukuri jewe ndiwe mu muryango wanyu. Utiki gakuru. Umva iryo shano mwabavyeyi mwe. Umva jire ngo iki gakuru. Subiramo numve. Nyoko. Ngira neza kandi ntumisha. Ndaguhisha ibiki? Burya jewe ndi umuzukuru wawe byukuri. Ariko gakuru. Sa Ubureze mu ntoke siso rero. None ivyumbaza wumva ari biki? Nibiki koko? None basi. Papa yavukana na Mafoza byukuri. Yewe kudu. Niba utaborewe ngira wasaze kandi sindiko ndakubesha. Nuko ngana. Ivyo ntavyuzi. Ntuzi ko Mafoza y'inyogosenge. Aya nawe. Nivyo nahora nzi mugabo ikigakuru. Mbere baranakurikirana. Nta ninda yakoroze hagati yabo. Sindakubesha n'ukuri. Bavukana. Urababuza. Mafoza na papa wanje. None Mafoza nyene senge wanje agashaka kunyica. Mbega yemwe umwana wanje yabaye iki? Wabaye iki? Kudu. Sa kuravutaga mwana wanje wabaye iki? Sukuravuta nyoko jewe ndakomeye. Oya reka. None mbeho ganyoko. Waruzi ko Mafoza ari we yanteze umutego cyagiye cy'amatora. Vuga buhoro ntagire nukumva. Nuko nyene Imana inkuru. Shano uri kuyahehe gakuru. Mukama wanje. Ahi rusangi nta kindi kiriko kiravugwa atari ibyo. Ushima abana bizi. Oya ye twoba twambaye ibara. Ndaryambara siko. Ivyo bintu wavyumva nyendeka ntuze. Nyoko nta muntu numwe ngaha atabizi. Ni wewe nyine warusigaye. Ico nabonye cyoco. Yo. Sinarinzi ku rufu rwanje goturuka ngaha mu nzu. Yo. Umugongo urankorokanye. Mafoza niwe yagira yihe kure gakuru. Yangira baramubeshera. Atamubeshera siko. Kuzima atamubeshera. Nta kindi kiriko kiravugwa ngahi rusangi atari cyo kintu cyo ko Mafoza yashatse kunyi. Yo nararamvye ngo moreze wina nkuki. Ntacurabo. We Mafoza nyaruka Mafoza. Va muri ico cyumba. Erega ca ngaho umbwira yo bateshwa numvise. Ingo
Karibu mademoiselle la journaliste. Merci madame Gaki. Mwakoze kunyakira. Ashiyo ntebe ni gwawe. Yego ubundi je unsabye rendez-vous wese. Bashimfise umwanya vraiment ndamwakira. Oh merci. Sindabatevye ndazi ko mufise akazi kenshi. Ujya kuba naguhaye rendez-vous. Ntubifate nk'ibisanzwe. Oya nubundi. Nama ndi occupé cyane. N'umwanya wo kuraga cafe mpakwa no kuwubura. Oh, c'est grave. C'est vrai, turabitahura cyane n'ukuri. Nyene abategetsi turabizi yuko mukwegwa na byinshi. Cyane gose. Bon, en fait nashaka ka interview gatoya sinza kubateza. Ego. Kuvyerekeye nashaka mugira ico muvuze kuri ibi biriko biraba kuri izini. Naravuganye n'abakozi narababajije rero nashaka yasoyanye nayo. Ivyo nta mwanya wabyo mfise. Ugisaba rendez-vous vraiment je sinamenye ko ari ivyo. Niho ari kwiriguraza. Yo, oya. Pardon cyane n'ukuri mumbabarire madame Gakima. N'ukuri nta 10 minutes biza kubatwara. Oya, erega si vyerekeye umwanya byo ufata. Je m'excuse vraiment je simbona ko bikenewe. Birakenewe cyane gose. Cyane. Pas du tout. Narabajije abakozi namwe bwa interview yanyu n'ukuri rakenewe kugira ibi nkuri kwiye. None ndakubaze. Ushaka ko mpangana nabajya bagumutse. Oya hano kuri ano kandi. Jewe Gakima. Oya hasuguhangana n'ukuri ntimuntahure nabi madame. Gusa mvugije ivyo bavuze bonyene iyo nkuru. Nawe urumva ko yoba ari Igice. Mademoiselle la journaliste. Oui. Nta mwanya mfise. Nta mwanya mfise. Reka ahubwo urabe kumbura ubandanye jewe nari akazi kenshi. Mwari n'ukuri kuvuga mugahumuriza abantu kuko murabona ko ibi bintu biriko biratera icuka kibi hagati y'abaseruko n'abarengero. None je ivyo birandaba. Ayi rusange yari abajeje ntwara n'umutekano. Uragenda uvugane nabo. Ariko nimwe mwari mukwiye kuvuga kweri ico cuka kibi catewe n'ingorane ziri ngaha kuri izine. Siziko mubibona. Umviriza. Ivyo ngaha kuri izine je naragize icyo ndabivugako. Kai nta kindi nongerako. Ego ndavyumva. Ni gute ndiko ndagusigura ibintu nkabona umenga ntuvyumva. Ibi ni kuneza y'abanyarusange. Sivyo? Kuko biraboneka neza ko bashobora gucanamwe umwanya n'umwanya bamwe bagomba kwihora abandi bakagomba kwikingira. Ariko nimba wavyumvise neza je nakubwiye ko atari jewe njeje umutekano w'irusange. Ego ndabitahura n'ukuri bintu. Oya mbona umenga ntavyo utahura. Birumvikana n'ukuri jana kujana. Muga mu gihe abantu batarosa amakuru y'imvaho baca bakorera kubihuha. None abantu babuza kuvuga. Oya byo ibi wavyamyeho kandi bizokwamaho kanyine. Yego byo mugabo natwe akazi kacu nuguca turondera inkuru y'imvaho kugira turizemwe ivyo bihuha. Abajournaliste bo n'ukuri mwari mukwiye kugira ico mukoze n'ukuri. Umviriza jewe interview narayitanze kandi nayitanze ku mabedia presque nka yose. Urumva rero sinoguma ngaha muguma mutonda ngo ndabama interview kandi narahejeje kuvuga. Ariko jewe nje kubwa kandi web TV pana kubwa. None ntimukora boha. Genda ubitore kubagutanze kubirondera. Kumbure basi ngira Peut-être hari n'ibindi bibazo nobaza bo batabajije. Oya, nanje akazi nkora ngaha sako kwirwa ndatanga makuru. Wegenda ubirondere, utabishimye nakundi. Kaba bama mutetseni. Kira komendoro ngwamenyera kitusika. Aonga. No muri. Eko banyakuba. Niho turi. Naga yefu mbombo. Komo zanye ndoro kwiremba. Uko namahoro. Nanduru tuzanye. Iyo ni modoka y'akazi nuko nyene ivuga. Eko banyakuba. Netubahe. Tubaha gatebe mu vyagira. Ina nkuki. Twaje kucara. Mbabarira. Mafoza ari he? Mafoza. Niwe turondera. No kwandika urumuri vyemeza. Mbega banyakubawa. Mwoba mumuronderera amahoro. Ina nkuki. Iyo tuzanye ngo kumufata. Nuko haba hari kitagenda neza. Mbega yemwe amafoto yakoze iki? Nyoko kibahanano iyo. Nakubajije nti mafoza ntihari canke se hari. Mafoza yaraha. Police. Injira musaka mu vyumba byose. Apozo de chef. Nizere ko atari ko ari inyegetse. None gabanya kubaho.
Mafoza yoba yakoze ikosa nyabaji. Nyoko Mafoza we yarakoze ikosa rikomeye cyane uriko uravyumva niwe yateze wa mutego waho ko guhitana ko Mbakoka kamwabanya guhabwa n'Imana uko nyene ganyakuba uko nyene oya nyakubahwa Mafoza niyo kubahuka kwikoramo usanga arabamubeshera Nyoko twega mu polisi ntidukorera ku binyoma uriko uranyumva turakora amatohoza hanyuma turafise n'ivyemeza ko ari Mafoza mega yemwe ndagikigwa muri rusangi we Mafoza uramuye kwa gatambara nawe mubona ngako mudasokoroka Nyoko nizere ko tamunyegeje ahandi vyo gukomerana iryo kosa ntacyo nokora ndakagoka shefu aha mu nzu nahari inyuma hose turarondeye ntawe uhari turamubuza c'est pas possible nona turutsa ca hehe ko hari inyuma hose twahise y'abapolisi basha nahariya mu Nyabarega murabona hariya mu Nyabarega hose twashitseyo turafukura nta wigezeyo ntawe twabonye Nyoko tubwire neza aho Mafoza ari nukuri kose jewe ntaherutse ari ngaha sinzi ko yumvise ico gituka arahumba nta uhunga ubutungane tuzoteba tumufate tu ese kubyara nabi Mafoza kurondera kwitsa nkuru ubonije namubyaye kweli mwe basha nyaruka mu modoka tumurondera hanze ivyo vyose ntarashika kure mbega mana jewe nacumuye iki kugira umpa abana nka Mafoza na Giti Oui. Rero abashande ko nakona muri yanke bukunda kuryamama. Oyasha uno munsi ninarase ndaca mu gikoni. Ingura ivyo ndimo. Kandi hamota neza. Bacha kuciyo ntera umuro. Kanyimbe nyene kuje kare. We ntorabwiye ko ufise rendez-vous na mama. Yego. Mugabo nyene ntivyagenze uko nabishaka. Kwanza ndagusavye tuvyihutse tuvuge ibyiza. Basi cara ngaha nanje mbe ndakatiza carotte. Nari numva nyine nshaka kunywa gasu. Yo, turiyitaho sha mama baby. Sha kwitaho nagerageza vraiment. Mais sindabijyana umutima uri mu nda vraiment. Habaye ikigashanye. Sha ntakubesha. Ndafise ubwoba ko ibihuha bivuga ko abanyarusange bari ubwo bashobora kwicwa bibavyo. Yego vraiment. Ali, uyo ni wewe? Habaye ikigasha ko wewe utahora wihebura uko nyene fasile. Habaye iki? Sha nukuri sinahora ndavyemera muga kuvaho cyo ndambwiye ko yagerageje gutelefona sister wiwe nta mutore. Uvuga sister wiwe mutoni? Ntuzi ko nawe nyene yaramaze igihe aba hariya. Sha condo yaramubuze kuri telefone kweri. Kandi rero ngo yabahajya nyene haguye kijya kivura. Naciye ngira ubwo bukuntu. None mugabo je sinumva. Hari ikindi cemezo wowe ufise kigutera ubwo bwoba bwose? Wapi ndumva ko abiwacu bari hariya bashikiwe n'ikintu vraiment. Mugabo rero mbere yuko ugira ubwo bwoba cewe numva ho banza ukarondera abandi kwanza bari hariya kugira uronke inkuru iri sûr. Ureke guhamukira ubusa. Ndavyumva kanya. Me ntiworeka kugira ubwoba. Kiko ndavyumva. Erega hari abakwiragiza ibihuha mu bihe nk'ibi nico nyene baba bashaka gushika ko baba bashaka kugira nyene ebana baduhungabanye batujegetse ingorane ndakubwiye kuko urabona nk'ubu uye ana nk'ubu ko hatanguye kwiyumvira nabi abanyabugo c'est vrai ibi vya mutone nivyo nyene byanteye ubwoba nukuri faut faire attention n'ibihuha nukuri ntituzohave twisanga turiko turagiriza abandi sha ibihoho ico bize birakeye ubwoba mu muntu kwera nta n'ikindi bikora sinzi ngene numva meze nivyo nyene nta n'ikindi ndamugire gute vraiment iyo message uronse n'amatangazo yo kubika c'est quoi kuhindutse kanye nibiki Nigi pari karansaba programme ngo tubonane. Gipe yashushe. Ari. Bagusavye no kuri ntubifate nk'iblague. Buje numva byambanye byinshi. Ijya kadoho ya album y'amafoto yampaye. Seigneur.
umenga yabyuye amasouvenir yose nari mfise nukuri franchement sinzi ivyo ndimwo none shakanye John cumukatira sha nukuri mvugishije ukuri vraiment sha nukuri John sinshaka kumubabaza none ucubigira vyogenda kose ucubigira gute sinozyibabarira umutima wonyagiriza ucubigenza gute none gute nyene gute kandi John vuba arafungurwa ari nukuri ntumbaze byancanze arabigenza gutega yemwe mukurindira kumenya uko azobigenza reka tube turabasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko kandi nkuko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe mufatiye ku kiyago ca kanyenyeri na gipe ngo amakuru adatohoje neza arashobora guhungabanya abantu bakomerekejwe na kahise nk'irusangi mbega mwoduha akarorero intererano z'uno munsi reka tuzihere kuri Ndayikeza Egide avuka mu ntara ya Gitega muri komine Nyabihanga akaba n'umusiri ngaha mu gisagara ca Bujumbura yagize ati yega amakuru adatohojwe neza atarashobora guhungabanya cyane abantu bamaze gukomereka ku mutima kubera kahise kabo ati amakuru atarayukuri canka tuzuye ashobora gutuma bongera kwibuka ibihe bibi gutinya canke gutakariza icizera abandi akarorero yagize ati dufatiye nk'akarorero mu gihugu cabayemwe intambara ati iyo umuntu yamaze guhura n'ivyago vy'intambara yumvise amakuru adatohojwe neza avuga ko intambara igiye gusubira gutangura ati naho vyo bari bihuha gusa atashobora kugira ubwoba bwinshi akabura amahoro yo mu mutima akibuka n'ivyamushikiye mbere bamwe bagashobora guhunga iwabo atampamvu ifadika ati nico gituma ari ngirakamaro gusuzuma neza inkomoko y'amakuru kutayakwiragiza tutayemeje ati no kuyatanga mu buryo budateza ubwoba canke akaga ku bandi undi munywanyi yatwandikiye ni Xavier Barakamfitiye avuka muri komine Shombo mu ntara ya Kera ya Karuzi nawe yagize ati yego cane amakuru adatohojwe neza arashobora guhungabanya abantu bakomerekejwe n'ivyakahise ati kuko baba bumva umengo ni vya bindi nyene bisubiriye atabenshi baca bajana nyabahururu ugasanga harabayemwo kwikekana gucanamwe n'ibindi ati ivyo navyo bigashobora no kuvyura intambara mu kibano bitewe n'uwuzanya amakuru y'ibihuha adatohojwe neza ati nino mu kibano iwacu biraharaho umuntu ashobora kuvuga amakuru atazi neza atariko abantu bakayemera kandi kenshi biratera icuka kibi mu bantu reka bunaho tuje mu ntara ya Buhumuza aho Nzambimana Fulgence umuganga ku ivuriro ritoya rya Mayanza ati ni vy'ukuri amakuru adafitiwe ivyemezo arahungabanya umutekano na cane cane ku bantu baba barigeze guca mu bihe bitoroshe canke bagize kahise kabi ati twisunze ibihugu bitandukanye vyo ku karere ka Afrika vyaciyemwo turabona ko henshi usanga abantu baraciye mu bihe byo gukumirana bigashika naho hobaho kugiriranira nabi ati kubgayo mabi yabaye abantu ntibashaka kongera kuyacamwo ati bihatira kudakwiragiza amakuru y'ibihuhana cane cane yayandi yoshobora guhungabanya umutekano hagati ya bamwe bigera gucanamwo bikaba bibi kurusha ivya mbere undi munywanyi yatwandikiye ni gato Leandre ava imusigati ku mutumba wa Kanazi yagize ati ego amakuru adatohojwe neza arahungabanya abantu kubw'ibikomere batewe muri kahise ati jewe aho mbaye mu kibira caho harigeze kuba yibikongera ikica ati vyatumye kugera uyu munsi abantu bumvise ubabwiye ko hari abagizi banabo bagiyeyo bavyemera n'ingoga batarinze no gutohoza ati mbere hari nabigeze guta amazu yabo bahungira ku ikomine ati mu bihe nk'ivyo indongozi zari zikwiye kuba hafi yabo zijejwe kugira zibahumurize undi munywanyi yatwandikiye ariko atashoboye kwivuga akazina yagize ati yego amakuru adatohoje arashobora gutera ingorane ku bantu baciye muri kahise kabi nk'abi rusangi ati kuko baba bumva bagomba gusubira muri ubwo buzima bubabaje ati ni vyiza rero ko twoza turitondera amakuru dutanga canke baduhaye reka intererano z'uno munsi tuzirangirize kuri Nzeyimana Isaac avuka mu ntara ya Buhumuza muri komine Muyinga muri zone ya Murama ku mutumba wa Ryabihira yagize ati inkuru idatohojwe ishobora gukomeretsa imitima y'abantu bahungabanijwe na kahise ati nk'akarorero mu kibano iyo hadutse inkuru idatohojwe abantu baracanamwo ntihabe hakibaho ugufashanya uretse kurabana ijisho ribi ati umwe wese yiyumvira ikibi kuri mugenzi we hamubwicanye ukwikekana ukudahuza n'ibindi nivyo bishobora gukurikira maze iterambere naryo rigahagarara abantu ntibabe bagihurira hamwe ngo bayage neza yarangije hanura abantu bazana inkuru zidatohojwe mu kibano ko bo kwikebuka bakabireka ati kuko bifise ingaruka mbi cane mu kibano bikanabuza iterambere rirama reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha ubu naho ni wa mwanya twasomera akabazo ku gice mweje gukurikira akabazo nakagakurikira mufatiye ku kiyago ca Gakima na Kanyenyeri mbega iyi nyifato yo kudatanga amakuru muyakira gute ndasubiramwo
mufatiye ku kiyago ca Gakima na Kanyenyeri, mbega iyi nyifato yo kudatanga amakuru muyakira gute? Akabazo murakumvise, mukaba mufise ico mushikiriza, nimutwandikire kuri ya nimero mumenyereye ariyo 61 ubusa ubusa 913. Eka nawe wowe wifuza kwironkera igikino murikira kuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp, mutwandikire kuri nimero 61 ubusa ubusa 913 hamadoze tugushire muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kwandika mudukurikirana ku mbuga zacu arizo Facebook hamwe na YouTube. Imbere yo kurangiza reka twibukanye ko cya gice c'amajana 941 muri gwa rukuyikane rw'igikino murikira ukuri. Murakoze naho utaha. Cari gikino murikira ukuri. Murikira ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.